gezaho izo mvururu gezaho izo mvururu Joshua urabizi ko urumba hafi no ushigikira muri byose. Yes, I know. Ubwo rero bro kujyanye nawe mu bihanganira ibi byanje ndakwingenza ugerageze umfashe bishoboka byose kugira Sabasi tumushire hasi. Kuko Sabasi ntwamara kumushira hasi hamejya posta ariko nje nkamanda yiriko ndakuraho imbere y'Imana burya givuga ati turagikirori nta kirori turi bwaje ndabizi neza tuzogikira hamwe nyine umbwira ati Chris kiza ako burya nivyo ya mutipe ya poste ni mubereye ya position kuye wewe frame sure duchaze hejuru magatumukuye mako abari ujaja John sawa mushitse amahoro n'amahoro meze neza turashimye iteka nawe yego yori byagenze neza yego byagenze neza nizere ko nawe muri neza yego turi neza cyane Simon Shim sawa sawa Because of mama Joshua uri mukobwa ninde niyo mpamvu uri kwakanura nk'ufungwa abonye inkumi uwo yitwa Mimi abangaha mu nzu turabana mani kutigeze umbwira kubana n'umukobwa mwiza nk'uyu wakoze kunateye nta defa afise umwana aragororotse ariho gira ushuhe ariho reka gushuha wonye konze umwana kunateye wonye umwana kunari mwiza aragororotse nta defa nimwe afise wana washobora nanjye ntagerageze byarahase yaranyase ariko my friend waragerageje biranga ariko umva ndakubwira wewe uratekereje uri umwana mwiza ndabizi neza no gutongoza ntavyo ubuze umviriza byatekerezwa kwanga ahubwo wema amahirwe ndakwiko ukuntu tugabana mu mucyo ukuntu dutongoza nyimba uvyumva neza ko biduteranya ima amahirwe je ninjire kuti mistari natekereje bakubwiye ngakunda basazi sawa mbona chance ariko ujya sinibaza kuzomushobora ujya no mukizwa ariko mvengi sinibaza ko azopfa kwemereye okay hinge wenzo guha makuru ntuzoca umenya inguvu zanje hano ziri jeje namuravye mu maso naravyo nabonye ukuntu ndaho hajya namutwaye Chris sorry umuntu ujya nifite na program kuva kare ubwo rero bibaye ngombwa kari karandondera rikagira ritabirimo telefone mu modoka Mama King aramika yo King Sabasi nanje Chris wanje aguma buya ngaho aragakoze nega kumbagara gutyo ivyo bintu byumva gute mama andi urazi ko je ntavugira umuvumbi kumuvumba je nduko ndi direct urabe neza ko atari twebwe abadamu dufise ibibazo mu ngo kuko sindavyumva sindabitegera mbega wosanga uwo mukingi Sabasi yaje muri kampani y'umugabo wawe umugabo yamuzanye kubera bishoboye hamugaca usanga uwo Chris musaza uri kurashigikira ugasanga ari hasi cyane akazi ntakashoboye Chris si yagiheza amashuri waseje ubundi wambwiye yuko kampani y'umugabo iri kirayumbagirika ukambwira yuko umugabo umwanya n'umwanya ashobora gutaga homba none utanguye gusuzugura inshingano umugabo yafashe
uraraba neza nshuti yanje. Mama King ivyo nye pe importe ntavyo nzi birashoboka me ntiyaca afata akayorora umuneve wiwe ngo aze kuba umujara w'ijya company mbega se ko Chris ari musaza wanje nawe ari umuneve urumva ubuneve na busaza ntubona ko jabi wanje bazopfa bangara mu ibarabara mbwa abo umuneve we nabo bariko baramikana erega ivyo byose Mama King nukuza turabiraba. Voilà. Ivyo ndiko ndakubwira nivyo iri kuranzanamo. Ntutwagwe n'ibishobisho. Ndagusavye ntutwagwe n'ibishobisho. Ngo ejo usange ivyo wagombye kubaka n'ivyo umugabo yifuje gushikako vyose uravyibomore wewe nyene. Ayo makara urumva uzoyikorera ku mutwe. Nubu ndi hahandi rekera umutware wawe inshingano. Nakari jambo ry'Imana irabivuga. Ko umugabo ari we mutwe w'urugo. Ndagusavye ntumwinjirire mu maplan yose ari karakora. Noneho Mama King nibisanzwe Sabasi we yama mu rushengera aja gusenga umugabo ngize ndamubwira nti mbese company uyiyoboye ninde none Chris azokorana n'abakozi atazi yo bajani bo bapfa umuhungu nawe yaciye yigira ntibazova bagereka intebe ishusho umuhungu wacu kandi ubirongoye nawe yabitaye ntubona koko ari ukugira badukwegere mu bibazo kandi Mama King ireka uzuramenya ko urugo umugabo n'umugore turumwe ndabizi none baca bikwegera ko gute gushika naho umuneve ari we yobora company oya nawe uje muri logique unyishura ico kintu none ga mamandi uramaze kwicara uruhande rumwe ugatuza umutima wawe ukaraba neza ko uwo musaza ugomba gushira muri company y'umugabo kukaza gashoboye canke uri kutwagwa namwe by'iwacu abagore o mama wiwacu ubu kubera haje umugabo wawe ubona yuko ari karikunda uramaze kwicara ugatuza ukabaza umutima inama mbega uyu musaza nje agomba je muri bino bintu by'umugabo wanje azoshobora kubihagararira enda genda bukebuke bitware bukebuke rekera umugabo inshingano. Mama King nishinze ndakuremereza amajambo ivyo nye umuturi ku rujo reka ndakuzimana ahubwo ntugende nkuvuye nkociye mu nzu zikwaye nabo ko mbere niko babivuga oya masaha ageze kure urakoze cyane reka ntaha ahubwo nundenze imitwe y'inzuzi hewe ivyo navyo nzokubwira la suite ntacu ego turacari kumwe none ndaguherekeze turashima Imana ko ntabamenye muri bande. Okay, nitwa Chris abandi bamubura rega iwanyu ndi kumwe na Joshua. Oh, nimero zanje mwazikuye he? Okay. Biragoye kweri ahantu mba ntivyokunda gusa burushaho kugenda ahantu batazi aya ntivyokunda kimwe gusa ni washaka kuza kundamutsa ni karibu cyane hano. Okay, ndagutahura andi merci beaucoup mwanyanye numaye ivyiteka kandi nivyo gushima ariko nibaze ibindi tuzobana yatuvana ku telefone. Sawa sawa. Murakoze mwese kiwe. Amen.
No, umviriza sheri. Ivyo bintu turabivugana nshitse muhira ubu ndacyari ku kazi mfise amadosiye ndiko nduzuza mu mashini muga nawe uri kurancanganya ko biri kumeze gutyo. No, wewe urazi umukozi wa mbere yaratwivye. Bisaba ko tumwirukana naho ntutinze gukoresha ingufu kugira dukora amatohoza. None ubu uri kurazana ibindi bintu bidafashe. Oya, sheri ndagusavye. Ndagusavye Sabasi n'umwizigirwa kandi n'umuntu azi ivyo akora ni ibintu ashoboye. Ahubwo twari twaranatevye no kumushira mu kazi. Kubera iki udashaka kuntahura? Ese kushaka dugume dushiramo abanyagahinga batwibe? Oya sinshobora kubikwemerera sheri. Oya kabisa. Madame, ntahura kandi ongera ntahure. Ureke gumucanga ibintu. Chris akaza afise. Birahuriranye. Chris sinshobora kumushira kujya poste n'ivyo akunda. Ikwiri ki wama wigira umusazi ibintu byo ziko ndabikubwira umenga ntushobora kubitahura. Tegera ko ari inyungu zacu dutegeza guha umuntu azodohereza umusaruro. Eba kata rero kata telefone je turavugana ntaje kata. Joshua, uzi ko nakangutse kubona ujya mukobwa. Wambwiye yuko wowe vyanse. Nashaka unyemerere jewe nitigitire. Ariko rero mbona afise ubwoba bwo kubonana nanje. Ico nagomba ndagusabe. Nashaka muzozanane kugira wowe azobone gusakara ubugenzi busanzwe. Hama gusuza ucura ukuntu ponyoka. Ibisiga uzoca ubindekera. Ndazi uko nzoca ndabikora. Chris, cyawa haje nagerageje. Byarahase. Nakuye amaso. Azi ko ryari yanyambaza impamvu nagwaye nimero ziwe. Gusa nacinda mubwira ko uri umwana mwiza kandi ushaka kumuhana akazi. Namwarya asanzwe agashashaye. Ahubwo rero nkereke nzomukuzanira. Namugushikanira ibisigaye uca wigwariza. Ahubwo renda bitoye. Reka nzomubwire yuko ndamuzanye mu yaga ivyunguka. Ibisigaye uzoca wigwariza. Joshua, nivyo yaramuka bikunze. Nanje nzokorera akantu ku munsi. Wewe bana. Wow. Papandi reka gusinzira kubera nanje sindyamye. Utezwa kumanza guheza hirya kibazo ca King Sabas. Ntibishoboka yuko uza kuzana ujya mwishwa wawe ngo aze kuyobora company Chris nawe ahari. Ivyo bisiguriye umviriza, uzi neza yuko wamaze kudesida kuzana King Sabas ngo aze kuyobora company kandi musaza wanje nawe wicaye hajya nituzoteka ngo bishe kandi kizoba inyuma yavyo uzimenya. Yes, nahejeje Nafashe ingingo nk'umugabo nawe urayivugurutsa.
Joel, kumbe wari hano wari kurandaba umva niuhinduka vuga ibintu waboneye hano zoca ndakumena umutwe. Mimi ube areze Chris ni umwana mwiza uzigira wicuza waramumenye. Mimi bivanye no kuri umukizwa sinzi uko mbona ariko ivyo urebesha amaso siko sanzwe meze. Ntabwo ari kwishingira intahe ariko urumva uwunza arayishingiye. Nkuko bama bavuga aho kwishima woshimwa n'abandi. Sasa jewe yari umuntu yarampamagaye ndamwitabe nyuma y'isaha imwe za kubangarutse. Okay, nta kibazo. Sasa mimi turasubira. Mukobwa mwiza nkuko Joshua bikubwiye dusanzwe dufise company dukoreramwo. Iyo company niko ndakubwira ni ya bofre wanje. Ubwo rero genda utegure dossier hamuyizane kugira ndagufashe uronka akazi. Nukuri sinumva ukuntu nabashimira murakoze cyane. Ntabwo ari ngombwa kunshimira kuko ibyo byose ugenda ukora bikora ku bwawe naragukunze na niyo mpamvu ndakabikora. Sa urukundo niko kazi bari kurambwira canke dose bari kurambwira nje gutegura n'uyu mubiri wanje. Umva ndakubwira ikintu niba unkunda iryo jambo risubiza y'urukuye utwara utamena ahubwo reka nigira. Oya reka kwigumura ni kuyaga gusa bisanzwe reka turi abantu bakuze. Umva nta gahato karimo urambabarira twiga abana bo muji tuvugira aho nyene. Nukuri ntuntahure nabi erega ngeze mu bigero nanje ndakeneye umukobwa twashobora kubyumva kimwe hama tukazokuba kugwacu. Ivyo ndakubwiye ntibitume unyumvira ko ntari. Wowe genda uvyumvira niba wabona bikunda uzombwire nabona naho bitakunda naho nuzombwire. Hamaje burya nanumva afise inzara. Hari umuseriveri natumye hariya mu gikoni yambaye numero 5 nashaka basumunda birikora namutumye brochette umumbwirira nyaruko uzobukoze. Nta kibazo. Sorry, nimero 5 ndamubuza. Nibaza ko yabafatira ndashaka guhamagara uyundi. Ano ivyo vyihoze araza kwizana. Uko wosanga afise abandi bakiriya ariko arakira. Joshua yatevye ariko. Gusa mimi. We wangaye? Ubu gutu ushobora gufata amazi aho gufata akanyobwa nk'aka karyoshe. Gerageza wumvirize. Uretse ko karyoshe.
aya it's okay amazi aramagije no reka kugira ubwoba iki ni ikinyobwa kitambiye ubwo gerageza umwumvire zose mukaryosha gerageza niba wagakundisha ndakugurira kandi uzi ko karyoshe karanasosa nayo ndabizi ko uzaba ugakunda merci gerageza kandi umwana rega kana kawe umeze neza mimi umeze neza Gezaho